Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwa mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Ibintu ntibyifashe neza na gatoya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umujenerali uriko uragambanira Perezida Evariste Ndayishimiye ubu yamaze kugezwa mu mpimba, akaba yaraye akubitwa ijoro ryose, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko riteye ubwoba, ndetse akavuga ko atazagumya kwihanganira abajenerali bagurisha ubutegetsi bwiwe. Ibi byose bikaba byerekana ko ibiri kubera ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, ndetse bikerekana inyinyurana ndetse n'ihangana ririko rirabera mu bihangange byo ku rwego rwo hejuru, aho amakuru adushikira yemeza ko abajenerali ndetse n'abakoloneli bamaze kubaka umurwi ukomeye cane wo gusenya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndayishimiye nawe akaba yarabimenye hakiri kare, akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose ngo agende asenya uwo murwi, aho ari gufata ibihangange akabipfunga, ndetse hakaba hagiye no gufatwa ibindi bihangange bikomeye cane mu gisirikare c'u Burundi. Ibi byose bikaba bishobora gusiga ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugeze ku iherezo, dore ko ibihangange nka byose muri CNDD-FDD bitariko biremera impinduka Ndayishimiye ariko arakora, ndetse benshi mu bajenerali bakaba bavuga ko nabo umunsi uzagira bagashikirwa, kuko Ndayishimiye biraboneka neza ko umukenyuro afise ari ugukuramwo umwe kugeza bose abarangije. Akaba ariyo mpamvu abajenerali bamukoreye inama bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo basoze umugambi batanguye wo kumukura ku butegetsi. Tubeguruka ko mwido nido by'amakuru turaza no kubabwira ko Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi yamaze gusohoka igihugu, akaba yerekeje muri Guinea, aho amasoko yacu yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye abizi neza ko ibintu bitagiye kugenda neza mu minsi iri imbere, akaba agiye gusaba ubuhungiro muri Guinea, aho amakuru adushikira yemeza ko Ndayishimiye abizi neza ko abarundi batamukunda, ndetse akaba abizi neza ko ibihangange nka byose muri CNDD-FDD bishaka kumutembagaza ku butegetsi, akabona ko aramutse atembagajwe ku butegetsi akaguma mu gihugu yahita apfungwa. Akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo ategure aho azahita ahungira, dore ko bimaze no kuboneka neza ko we n'umutambukanyi we ibyo bari gukorera Uburundi atacindi uretse gusambura Uburundi, bo bakuzuza imifuka yabo, aho igihugu c'u Burundi kigeze mw'ibarabara, ndetse benshi bakaba bemeza ko ibiriko biraba uyu munsi biteye ubwoba. Nabyo nyine murabikurikira mwido nido ry'amakuru. Saya gusa twabateguriye, hari n'andi menshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka niko ryo keza ko gupyonda ko, kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. General de Brigade Bertrand Gahungu yarayinjiye ibohero rikuru rya Mpimba, ariko akaba yaraborejwe igufa ku buryo buteye ubwoba, ndetse n'amakuru adushikira akaba yemeza ko ibintu bitagiye koroha, aho Ndayishimiye yatanze itegeko rikomeye cyane,
ndetse bikaba biboneka neza ko Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose ngo asenye umurwi w'ibihangange bishaka kumutembagaza ku butegetsi. Yari yarahagaritswe n'iperereza kuwa 21 ukwezi k'umunani 2025 inyuma y'indwi zibiri n'igice ari mu busho bw'iperereza. Ejo haheze ku muhingamo Bertrand Gahungu yinjiye ibohero rikuru rya Mpimba yakirwa n'umuhungu wiwe Suriyotona Izere Paul, nawe amaze imyaka 2 bose ubabarizwa aho bita muri quartier Mineri aho mu Mpimba. Kwama twabivuze mu ntwara y'akarenganyo nta numwe abakingiwe. Ibyo Bertrand Gahungu ariko arakorerwa nawe yabikoreye benshi. Kumbure mu Mpimba agiye gusangayo abo haciye imyaka 10 arungitseyo ku karenganyo katagira izina. Abo ni abagize Imana ntibicwe. Akibikora yari igihangange, ntiyibaza ko byoshoboka ko nawe akisanga aho nyine. Kuri ino si turi ingenzi twese, umwe wese akwiye kubaha mugenzi we uko angana ndetse n'uko aresha, kuko ejo nta numwe azi ibyabo. Ndayishimiye na Bertrand Gahungu ico bapfuye nta kindi. Amakuru atandukanye aremeza ko Bertrand Gahungu yarafise imboga zitandukanye zicyoza umukuru w'igihugu, ndetse akaba ari mu bagiye bamena amabanga atandukanye ajyanye n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye n'umutambukanyi we, ndetse akaba ari no mu bambari ba Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu. Ubu nawe akaba apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega, aho amakuru adushikira yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubu adatora itiro yatekereje ko Generali Arengiyome Bunyoni agihema umwuka w'abazima. Izina rya Bertrand Gahungu ni izina rizwi mu mabi menshi cyane yaranze ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Yaranarongoye iperereza mu gihugu hagati ya Ruhuma na Munyonyo 2015. Ikiringo iperereza ryishe ryanyuruje kandi ryaboreje igufa abatari bakeya. Bertrand Gahungu yavuzwe mu mabi menshi cyane. Tugaruke kuri amwe mu mabi yaranze intwazangabo mu gipolisi. General de Brigade Bertrand Gahungu, izina ry'intwazangabo mu gipolisi ryamamaye cyane muri Ndamukiza 2007, aho yari imbere mu bahagaritse Honorable Hussein Rajab yari aherutse kubogozwa mu mabanga y'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Uko kwezi nyine Bertrand Gahungu yavuzwe mu kuboreza igufa uwitwa Evariste Kagabo. Yaboheweho akabido kuzuye amazi ku bihimba byiwe by'irondoka, ashirwa umugozi ku izosi bamunige. Aho hose kwari kugira yemere kwagiriza ibinyoma Hussein Rajab. Ico gihe Bertrand Gahungu yavugwa ko ari mu bashatse mu bubatse elementanya ryose ryakorewe Hussein Rajab. Muri ntwarane 2013 Bertrand Gahungu yagenwe kurongora igipolisi mu ntara z'uburengero. Ni gutyo muri ntwarane 2014 Bertrand Gahungu yabaye mu bateguye igitero ku ngoro y'umugambwe MCD mu Kinindo. Abo hafatiwe abanywanyi benshi ba MCD barakubitwa barapfungwa imyaka itari mikeya. Muri Ruhuma 2015 Bertrand Gahungu yagenwe kurongora iperereza mu gihugu hagati. Kuva imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza itanguye muri Ndamukiza 2015, Bertrand Gahungu yarambaye urwango. Igisata yari arongoye carakoze amarorerwa, kwica, kunyuruza abantu bakaburwa irengero, kuboreza igufa n'ibindi nk'ibyo nawe ubwe yaraye akorewe, ndetse akaba yaraye yishuye ibyo yamaze imyaka myinshi akorera bamwe mu Barundi. Muri Myandagaro 2015 Bertrand Gahungu yarahagarariye abariko barakubita Buyoka umumenyeshamakuru wa RFI Isidras Ndikumana ku cyicaro gikuru cy'iperereza i Bujumbura. Ico gihe nyine Bertrand Gahungu avuga ko ariwe yakoze inama yapanga igandagurwa rya Mutama Petero Karaveri Mbonimpa arongoye APRODH. Mbonimpa yararashwe Imana irakinga. Inkuru ye mwarayikurikiye kuri no muyoboro wa YouTube. Aho nyine muri Myandagaro 2015 Bertrand Gahungu avuga ko yarongoye abapolisi bahagaritse uwitwa Diodoni Ntiburumunsi. Inyuma y'iminsi mike ikiziga ca Diodoni Ntiburumunsi catowe mu Marambya.
Muri za 2018 Bertrand Gahungu yarabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi atukana bidasanzwe na Willy Nyamitwe bagirizanya ubuhemu. Zimwe mu mbuga zavugwa ko zikoreshwa na Bertrand Gahungu ziri mu zigishije urwanko rw'amoko. Ntibyabujije ko muri 2019 Bertrand Gahungu yahawe kurongora polisi judiciaire gucanamwo n'intwaro ya Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye yasanze Bertrand Gahungu arongoye polisi judiciaire. Muri Kigarama 2020 Perezida Ndayishimiye yaradugije Bertrand Gahungu ku ipeti rya General de Brigade mu gipolisi. Mu mwaka wakurikiye Bertrand Gahungu yarungiswe gukorera mu buserukizi bw'u Burundi i New York muri ONU. Muri 2023 umuhungu wa Bertrand Gahungu yiga muri SCAM Suriyotona Izere Paul yarahagaritswe n'iperereza yagirizwa ko ari mu bishe umupfasoni Rosine Irakoze mu Kamenge. Ifatwa rya Paul ryarababaje cyane Bertrand Gahungu aridoga ko ibyo byose byabaye kubera yari kure y'igihugu, ubundi ngo ntawakoze ku muhungu wiwe. Muri Rusama 2025 General de Brigade Bertrand Gahungu yaratumwe ko gutaha ubutaraririye mu Burundi, agaruka adahejeje ikiringo ciwe. Mu minsi yakurikiye hari inyandiko nyinshi ku mbuga ngurukana bumenyi zigwanya ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye zivugwa ko ari iza Bertrand Gahungu. Hari abamushirako nk'urubuga rwitwa Imbwa Itukura rwama rwamenye amabanga y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Azwi nk'umuntu yagiye arakoresha imbuga ziriko ayandi mazina kugira atukane kuri Twitter. Ibyo yagiye arabyagirizwa nabo mu butegetsi nyine. Ntawe uzi ko ari byo byatumye Bertrand Gahungu ahagarikwa. Ico bikoze Bertrand Gahungu ari mu butegetsi bwa Ndayishimiye bwikeka rwose ko babugwanya bari mu nzego. Bertrand Gahungu yarampakije muri 2015 kwa 2026 ndamukiza na 2025 mu gihe ari mu kiganiro iterera iki ca RPA. Bertrand Gahungu yarishikiye kuri RPA kuraba ko by'ukuri ariho ndi. Hari haciye iminsi mu iperereza bambwira ko ntashobora kuba mu gihugu. Aho kuri RPA Bertrand Gahungu yarahaje aca arasubira inyuma kurondera umutahe wo kumfata, aca agaruka asanga ndahavuye. Mu minsi yakurikiye nagumye ndonka amakuru avuga ko Bertrand Gahungu yogendana umutahe wo kumfata. Inyuma y'igandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana, Bertrand Gahungu avuga ko yakoresheje inama mu iperereza. Muri iyo nama harafashwe ingingo yo kunyica basanga ntibazi iyo nari, baca bavuga Vitali Nshimirimana nawe baramubura, niho bahitamwo kwica Petro Karaveri Mbonimpa. Imana irabahinyuza. Ubuzima ngo ni ishuri ridasanzwe rya kaminuza. Wahoze yica agakiza uyu munsi abarizwa aho yahoze akubitira abandi. Wabonye Bertrand Gahungu mu myaka iheze ntiyopfuye yibajije ko nawe yopfungiwe mu kibanza cagenewe abo yise abansi b'igihugu. Ntitumwifurije gukubitwa nk'uko yakubise abandi. Ntitumwifurije kubohwa akabido kuzuye amazi ku magara nk'uko yabikoreye abandi. Ntitumwifurije kurenganywa nk'uko yarenganije abandi. Nimba hari icaha yagirizwa amategeko nakore, ariko niba ntaco atahe. Ariko ibyo yagakwiye kubazwa n'ubutungane bw'igihugu ni byinshi cyane iyaba ubutungane bukorera mu kuri. Ariko Ndayishimiye icyo abagamije nta kindi no guheza abakebabe nk'uko yabyerekanye no kuri General Arengiyome Bunyoni, aho yamuciriye urubanza rwa Gondagonde ndetse akamucira urubanza rugaragaza ko atakindi yaragamije uretse kumuheza mu mwibohero. Amakuru ahari kandi yizewe nuko Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo kumviriza Bertrand Gahungu yahise atanga itegeko ko agomba kujya mu mpimba, ndetse amwandikira n'amahiri agomba kujya akubitwa umunsi ku munsi. Ibi bikaba byarakaje abajenerali batari bakeya, aho bemeza ko aho bigeze ibintu bishobora gukomera umwanya n'umwanya. Tubibutse ko no kwigenekerezo rya 23 kwezi k'umunani 2025 abakozi b'iperereza baje ku rugo rwa Bertrand Gahungu mu Carama baja gusaka barondera imashini yiwe nyabwonko ordinateur. Amasoko yacu avuga ko iyo mashini bayibuze. Ubutegetsi burakeka ko General de Brigade Bertrand Gahungu
yoba afise imbuga zitazwi yandika ko atuka ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Umwe mu bakozi b'iperereza twabajije ico Bertin Gahungu ariko arazira twishuye mu mvugo imaze nk'ifobetse ati murabaza impamvu yahamagawe agakurwa ineruke hataragera, murabaza impamvu kuva agarutse ataciye atonda ku kazi kandi amategeko amubwira ko yategerezwa gutonda inyuma y'iminsi 3 agarutse. Burya yarafashwe umunsi wa mbere yari atondeye ko aho yagombaga gukorera, aho gutonda ku kazi yagumye agwiza nyabuna abapolisi bamucungera. Murabaza impamvu yagwanye igihe bari bagiye kumufata akagumuka ngo generali ntashobora gufatwa na koloneli. Muramubaza impamvu yari asigaye avuga ko igihugu kitagira ubutungane. Muramubaza impamvu yagumya avuga ko igihugu kiri mw'ibarabara kitagira indongozi. Buryo azobazwa byinshi. Murabaza impamvu yita Ndayishimiye ikijuju. Murabaza impamvu ashaka gutembagaza ubutegetsi. Wa wundi ati isisi irazunguruka. General Bertin Gahungu niwe mu myaka iheze yari ajejwe kwambika ibara abantu gutya. Ikiboneka co nuko nawe ashobora kuremekwa inteba ishushe mu minsi iri imbere, akabikorerwa na za nzego nyine yahora akoresha mu kuyiremeka abandi. Iyo umuntu w'intwazangabo atanguye kwagirizwa ibintu biremereye nk'ibi, ibihe byiwe biba bigiye bibe bibi cane. Hari uwundi yaraye anyibiye akabanga ko General Bertin Gahungu abitse amabanga ateye ubwoba ku bijanye n'igandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana nk'uwatwara iperereza mu gihugu hagati, akaba yaranakoresheje mu madosiye menshi. Bertin Gahungu abitse amabanga menshi ku bakomeye uyu munsi mu Burundi. Hari abamutinya n'abandi bakeneye kumwikiza. General de Brigade Bertin Gahungu yahora ajejwe umutekano w'ubuserukizi bw'u Burundi i New York muri ONU. Muri Rusama 2025 yarahamagawe ubutaraririye ataraheza ikiringo ciwe. Kwa gatatu uheze yarahagaritswe ageze ku kazi ku bugenduzi bukuru bw'igipolisi. Kuva ubwo apfungiwe ku ciciro gikuru cy'iperereza i Bujumbura. Abapolisi bamugendanira nabo bapfungiwe kuri polisi judiciaire i Bujumbura. Mu myaka iheze Bertin Gahungu yagiye aravugwa mu byaha bikomeye birimwo kuboreza igufa abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Tubibutse ko aho yarafungiwe ariho nyine yakuwe akajyanwa mu mpimba. Ubu tuvugana akaba yaraye mu mpimba ndetse akaba yarakiriwe n'umuhungu we, naho bose baraye bakubitanwa kubera ibyo Bertin Gahungu yahagirizwa. Tugaruke ku rugendo Ndayishimiye yakoreye muri Guinea. Amakuru adushikira aremeza ko Ndayishimiye azi neza ko iminsi iri imbere itari myiza na gatoya kuri we. Arabizi neza ko igihe cyose ashobora gukorerwa icyo we yita ko ari ukumukura ku butegetsi. Dore ko hamaze iminsi havugwa kudeta mu Burundi ariko bikarangira itabaye, ariko we arabizi ko umwanya n'umwanya ashobora kuva ku butegetsi. Murazi ko umutekano umaze igihe usa n'uwahungabanye kubera intambara yishoyemo, intambara ishobora no gusiga isambuye ubutegetsi bwe. Amakuru dufise nuko Ndayishimiye afise amatungo atagira uko ngana muri Guinea. Ubu akaba yagiye kuganira na Perezida wa Guinea ko yomuha ubuhungiro mu gihe byaba bikenewe. Abarundi barategerejanyije igishyika kubona ubutegetsi buhinduka, kuko imyaka igiye kuba myinshi ataco ubutegetsi bwunguye Abarundi uretse kubagumisha mu bibazo bitandukanye. Ni byinshi tuba turiko turabategurira, byose mukabikurikira munyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.